Bagabo karibu ngaha atuteke indagara n'umukeke igice c'umunani. Ndakubwiza ukuri utangura ukarondera ivyo ukeneye. Tuza gukoresha umukeke, indagara, amapavro, ibitunguru na epinare. Ibi vyose tuza kubisiramwo, nimureke ndabereke ivyo dukora. Tangura ufyonde izi tomate zawe. Udafise aka kantu z'akakuma nta kibazo woziteka uko nyene, mugabo zewe ngomba ka sosi kaze gusa neza gasyenyuke, nico gituma ndazihonze. Wewe utashaka kuzihonda nta kibazo, mukama w'ikigongwe ntiduswane. Ndaze bamwe urunwa roji rwarabananiye ntibasobora kumindinga business zabo, baza kwivanga muri business zitabareba nka Donald Trump. Ndakubwiza ukuri. Bagabo fyonda rero izo ntuzeye izo pavro zawe, ntukeneye kuyicoza kubera nyene byose biza kuza mu isosi, nta kibazo tusiramwe pavro. Ugomba kuzihonda ziruta ngaho, nta kibazo makama w'ikigongwe. Abantu twese turatandukanye, wowe ukore ibikoroheye. Zewe ndabihonze ukunyene. Hama rero ndaciye nza gukata umukeke wanze, ndafasa umutwe nyene ndakata kubera ndabonye umukeke ari munini, nkatamwo ikindi gice kinini. Hama rero ndawukasemwo kane. Wowe ugomba kuwuhimburamwo kabiri na hene nta kibazo, canke ugomba kuwugumiza uko. Bagabo ukora ibikoroheye. Fata ya mavuta yaherayo mw'isafuriya ukubitiremwo uku nyene. Aya mavuta ntabwo avyibusa gose, mugabo ugize mesi yo guhitana. Runga indagara zawe ucusisukamwo muri ntuzeye muri aya mavuta, tuzikarange zite n'ubwenge. Zisanze zarataye ubwenge, mugabo ngaha atugomba ko zuma, zibe intuzeye zibe zikaranze nyene, tugomba ko ziza kuryoha mu isosi. Ukoresha umwanya wanyu jewe kandi witonde ntushe kuko amavuta arataruka. Buke ugirisa akadosho ureba kure. Sawa rero mwebwe mwamisore mutazi guteka, aha kuri yicana niho twigira guteka. Fata ibitunguru ukubitire mwuko nyene. Ibitunguru n'intuzeye ni antidote. Mwe mutakunda ibitunguru rero muragowe, satani azoza kubatera. Ubu mbona atari satani aza mu bantu, ndakubwiza ukuri. Aza nkuko Donald Trump aziriye Amerika na Afrika yose n'ibihugu byose bihaye imipaka. Ndakubwiza ukuri. Bagabo mwihangane, iyi si turi kubu bagabo. Ubu nukeneye kuraba movie kuko real life irakwigisha ibintu birenze. Ndakubwiza ukuri. Ubu nukiraba filime kuko bagabo ibiri kuba muri real life ngani movie. Ndakubwiza ukuri. Bagabo zikarange neza, uzivangavange zitubwenge. Fata ya mikeke yawe usiremwo ukunyene. Wewe untuzeye ugomba gutangura tomate, urashobora kubikora muga kubera iryo tomate ndayihonze. Aha rero turavanga buke. Hama rero tuze dusuka ko ya tomate hejuru. Manza kunyene kugira ibitunguru niyo ntuzeye bivangane nako gakeke. Hama nsuka ko tomate hejuru, ce mfundikira itomate zimanze zishe. Na za pavro zose ngoma ndabereke ngaho imbere mwitonde. Ndacensira ko manza kurunga ibirungo intuzeye. Hama rero tusukamo ya tomate uko nyene hejuru kubera wayihonze neza, nta bintu vyinshi ukeneye gukora. Ucusira ko nyene ya tomate, ucufata ya pavro wahonda nako gasosi karimo nyene tugakubitiremwo nyene uko nyene. Ibi bintu birorose, biri simple kubera twamaze gukaranga indagara, imikeke nyene. Iyo sosi gusa tugomba ko yifatana n'intuzeye niyo mikeke n'ibirungo. Hama rero ucusira ko ibirungo ngaho hejuru. Ni munyagire mu makomentare. Ngize imisi ntari kuri online, ngize imisi ngwaye, mugabo ubu ndatoye imitende ngomba ntangure kuzana abantu z'ama content yanze. Yamwe ndarayakora sindayapostinga, mugabo ubu ngiye kubisiramo umwete kugira nyene ngaruke on track. Sawa. Siramo kamagi. Bagabo aka kantu kweri kararyoshe, kari danje. Urunge nyene gakwiye. Fata kaga sweet chili sauce nako ukubite ko hejuru. Instead of brown sugar twace dukoresha kaga sweet chili sauce. Gakeye fata kaka aroma nako ukubitiremwo. Hari abaguma bambaza ngo
ngo bashaka ngo ndabereke ibi birungo, aba bantu ntibandishe ubu sindabibereka ivyo nsiramo, ntibandishe bagomba ko ndabagirira publicité bazondiha. Ndigofye na mangwa imaze kubibereka vyise mu ndya nteka, ndibaza ubu muratangura kumenya aroma icarico. Nta kibazo usiremwo aroma uvange neza, ahantu urasiramwo amazi kubera tugomba nyene ko itomate zimanza gusya n'amavuta. Murabona ko poivron agakala katanguye kuboneka neza, zigiye kumera nk'izihiye. Aha nyene tugomba ko umusosi uva mu mukeke n'indagara bivangana bigatubwenge vyose. Bagabo fata ya epinare rero ukubitiremwo ngaho hejuru uko nyene, ushatse woyiteka ku ruhande, mugabo sindagombye kuyikompirika mu buzima. Adamu na Eva barabikoze, twebwe rero reka tugerageza amahirwe yacu. Twaciye dusukamo ya epinare dusiramwo hejuru, manza ufundikire kugira zishe zivane ko from each other. Ndariciye mfundikira mara nk'iminota 3-4 ziri kubira munsi y'intuze y'umufunyiko. Hama rero murabona ko zari zatanguye guta amazi. Hama sufata nyene ntuvange nk'uwataye ubwenge, witonde muri iki gihe bagabo. Utitonze mana karakubana ubuzima bukubana ubuzima, ndakubwiza ukuri. Vanga buke buke ukoresha umwanya wawe kukura ufise, wateguye guteka biha umwanya. Sawa rero bagabo nukuri singomba kubarambira. Ni munyagire muri kureba muri hehe. Hari ibindi bintu mushaka ko ndabereka, munyandikire mu makomentare kugira nyene tuyage kuri iyi channel. Ndafise YouTube channel yanze, munkurikire na hajya mugiye kuri profile yanze murabibona. Fata kakimji base sauce nako usukemwo aka kantu karimo agapiripiri gakeyi mwitonde, twagomba nyene kuryosha ibintu. Tuca dusukamo rero amazi kugira tugira agasosi. Hama rero tuteka buke buke kugira bagabo iyi sosi, birungo, indagara, imikeke vyose bagabo bivangane neza. Hajye tusira munsi y'umurumyo ukacucumba kagari kawe. Ugomba gucumba k'ikigori nta kibazo, nta muntu aza kugutwara kuri polisi, wewe ukora ivyo ushoboye. Nyambo cumba k'ikivunde, nyambo cumba ikintuzeye, nyambo urisa ubushwage, bwa buswage nyene baba bakwinice bakacumba. Mukama w'ikigongwe nta muntu araza kugutera mu nzu yawe ukora uko ugomba. Jewe Jeremy wanza kunda kagori, nico gituma mbona ariko ncumba almost every day. Kuko bagabo umaze kuvyara we ubuzima bwawe ubwibagire, ndakubwiza ukuri ubwibagire, kuko ubuzima busa bugenda kuboko bw'umwana gusa. Jewe ndakunda k'ikigori na jewe ubu ndarize kugakunda. Ak'ikigori, ak'ikivunde, ak'intuzeye, umbuswage, hariho n'intuzeye na plantain. Aba Nigeria aribwo babukunda nyene, burya nyene baba bakoze mu ntuzeye mu gatoki, nabwo buraryoha. Hari gihe sometimes ndabuteka iyo Jeremy yagiye kwa nyokuru. Sawa sawa bagabo nukuri ugacumbe kanakene gato ubwenge. Singomba kubarambira utazi gucumba. Zencumbisa amaboko yose, ndibaza murabibona ukuryo ukubafu kurakora. Twebwe rero dukoresha amabafu, ndagukubisa ikofe igira icifana n'inyundo, ndakubwiza ukuri. Bagabo aho otube tucemeranize, ntimuzoze kunsotora mu makomentare. Ndaza abantu bamwe batubaha. Bagabo nuko hamufundikire rero. Bagabo ucubumomagura. Ahaze rero sinagombye kuca mu makona. Ndakubwiza ukuri iyi niyo talente yanze yo kujya kubaho neza mu buzima niyi. Sawa rero mugira ibihe vyiza. Bagabo ngiye kubakorera izindi sawa sawa. Bye.